Yambuba uno munsi hakora munda naje mu mirima fise ikibazo c'ukungene igisata c'uburimyi kiguma gishirwamwo uburyo bwinshi n'amafaranga menshi cyane ariko ntigitera imbere n'umusibyo tuganirako ariko ahantu hari izuba ryinshi hari hashushe uno munsi ndi umufundi kandi tubivuga byose ukwikukira kwa mbere kw'igihugu nukuronka ico abarundi bafungura ngahe wacu ivya politike bigakurikira mu nyuma igisata c'uburimyi kirimwo inoti nyinshi burya z'agaciro banashaka mugabo uko tubibona no munsi gitera gisubira inyuma nk'uko ibiharuro bivyerekana ivyinjizwa n'igisata c'uburimyi apport du secteur agricole au PIB vyavuye ku bice birenga 65% mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1970 bija ku bice birenga 27% mu mwaka w'ibihumbi 2022. Umugambi w'igihugu w'iterambere PND wategekanya iduga ry'ibice birenga 8% ugereranije naho twari turi mu mwaka w'ibihumbi 2008 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2017 ku bice birenga gato ubusa kwijana. Uno munsi mu bihumbi 2024 twavuga ko tugeze hagati ya PND. Ariko tubiravye ibiharuro vy'ivyinjizwa n'ico gisata bitera bisubira inyuma. Aho ni mu gihe hari imigambi n'amapolitike menshi ashirwamo n'uburyo bwinshi bwo gushigikira ico gisata. Aho twovuga nka PND de PAE, PAEJ irimo imigambi myinshi y'uburimyi n'ubworozi, FIGA, amakoperative sangwe, tutibagiye n'abafasha leta muri ico gisata no kuvuga nka FIDA, FAO n'ayandi akorera mu gisata c'uburimyi, ibanki y'isi, BAD, abo bose batanga uburyo atari buke muri ico gisata. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 hafi ibice 43% vyo mu gisata c'uburimyi vyatanzwe n'abafasha leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 nawo batanze ibice 36%. Tutibagiye n'uburyo butangwa n'ibanki y'isi mu gisata c'ikawa. Muri PND hari hategekanijwe amafaranga arenga imiliyoni 81 z'amadolari yatanzwe n'ibanki y'isi kugira ngo ashigikire igisata c'ikawa mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ariko naho mwumva iyo noti yose nticabujije ko ico gisata c'ikawa cagiye kirasubira inyuma. N'abarimyi b'ikawa baratanguye kwirandura. None turavye uburyo imigambi n'amapolitike biri muri ico gisata ni kuki hagutera imbere kiguma gisubira inyuma nk'ibirenge. Tugaruke ku vyavugiwe muri Forum National de Développement. Deogracias niyo nkuru yashikirije ko hakenewe abahinga les techniciens mu Gifaransa batanga avis national mu itegurwa ry'amapolitike yo guteza imbere uburimyi. Ikibazo kiguma cibonekeza n'amapolitike n'imigambi bitariko birajana n'igihe. Umwarimu wa kaminuza Salvatore Kaboneka ngibi ivyo yashikirije mu ihuriro ryakoranyije icabwenge. Yavuze ati mu gihe abarundi babandanya biyongera hari hakwiye gushirwa imbere gukoresha neza isi ndimwa kugira turonke umwimbu ukwiye. Ikigaragara rero nuko isubirwamo gitunganywa ry'amasi ndimwa gukoresha ubuhinga n'ubushakashatsi gukwega abanyamitahe bashira uburyo mu burimyi ari byo bizotuma iki gisata gitera imbere. Igikenewe rero twotahura inyuma y'ibi byose nuko hakenewe kwigwa imigambi ijanye n'ibihe. Na cane no kuraba ukuntu abantu bagenda baragwirirana ariko kandi n'ukuntu amatongo agenda aranga.